Shalom banywanyi b'umuryango wa Kanguka, nanje nje kugira ngo nshingire intahe Imana ubukuru n'ubutware bwayo nayibonye ko kandi nayibonanye. Je namenye Kanguka mu 2023 ndayirongekiwe n'umuvukanyi wanje ari muri Dubai. Rero jewe nararwaye indwara itamenyekana, rero kenshi narababara mu mutima, ahandi naho bikanga kumpema, nkababara mu rubavu. Ariko kenshi naragenda kwa muganga kuyivuza, bakambwira ngo ndakomeye, ariko nkumva umutima urahagaze cane, nkabura amahoro, nkiganyira cane. Rero nkavyiganira uwo mwene wacu yari muri Dubai, acarandungikira ino link ya Kanguka, acarambwira ati hariho ikiganiro ca Kanguka, uwo muntu rero arasengera abantu kandi benshi barashinga intahe ko bakize. Amaze kunyohereza iyo Kanguka ndayinjiramwo, ndatangura kumviriza intahe, ndatangura kumviriza amasengesho, ukuntu umukozi w'Imana asengera abantu. Hanyuma rero jewe indwara ndari ndwaye yambuza guhema. Naragiye ku bitaro bikuru i Bujumbura, ku bitaro bavuga ngo baravura cane, ngo bavura kw'abazungu. Ndagendayo, ngiye bampima mu mahaha, barampima ukuntu umuntu ahema. Mahaha bambwira ngo arakomeye, sindwaye. Mugabo baca bambwira yuko ngo hari ikindi kibazo basanze mfise, ngo hariho udutsi tw'indani mu mahaha ngo dutuma ntahema neza, ngo turiyugara mu gihe ndiko ndahema. Baranyandikira imiti, iyo miti ndagenda ndayifata. Maze kuyifata iyo miti ndayimiza irahera, ariko vya bintu ntivyahera. Rero je kubera naguma nsengera muri Kanguka, nkaguma numviriza intahe n'amasengesho vy'umukozi w'Imana Kristo, haragera igihe umunsi umwe ndyamye mw'ijoro ndumviriza amasengesho n'intahe, nca numva aravuze ati hariho umuntu ahera impwemu mu gihe aryamye, kuko mw'ijoro hari hageze igihe bidakunda ko mpema, nahemera mu kanwa, mu mazuru ntivyakunda ko mpema, umwenga umwe w'izuru wari warazivye. Rero impwemu vyaranka yuko mpema, nkahemera mu kanwa. Nca numva rero ndiko ndumviriza intahe, meze kuvyumviriza numviriza amasengesho ariko arasenga, nanje ndiko ndumviriza. Aca aravuga ati hariho umuntu akize mu gihe aryamye, biranka ko ahema impwemu zigahera. Yo ndavuga ati nukuri ni jewe, ndafata ndashima, ndatambira ku gitanda hondi, vy'ukuri ndashimira Imana, ndavuga ati Imana urakoze, uranyibutse, urantabaye. Vy'ukuri kuva ico gihe ico gisata caciye kigenda. Kubw'ivyo vy'ukuri ndashimiye Imana yanyimviriyeko iciye mu mukozi wayo Kristo dusengera atatuze. Vy'ukuri ndashimira n'abapartenere ba Kanguka. Hanyuma nshimira Imana kandi kenshi nakunda kumva umusonga mu rubavu, bikanka yuko hari ikintu nokora c'inguvu, nkababara cane. Aho naho nyene naragiriye kwa muganga incuro nyinshi, ariko ndabura gutabarwa. Ndavuga ati Imana none bizogenda gute? Ndagenda ndavuga ati je ngomba mfate muri Kanguka kuko n'abandi barahakirira. Vy'ukuri ndabigira umutwaro, Kanguka ndayigira ratio yanje y'umunsi wari wo wose, nkumviriza intahe, nkumviriza amasengesho. Vy'ukuri ivyo bintu vyaraheze vyo kumva imisonga mu rubavu, kuko nta kintu kiremeye natarika, nta n'ikintu nakora. Vy'ukuri vyaraheze, jewe nta manifestation nigeze numva, ariko narakize. Ndashimira Imana yarantabaye, yarankijije. Vy'ukuri Imana ihabwa icubahiro, aho iri mw'ijuru wumve ko ntanze ugushima, ndayihaye amashimwe. Nkashimira n'umukozi w'Imana arikwitangira atatuzi, Imana imuhezagire, egome n'umufasha wiwe amuha umwanya uhagije wo kugira ngo twitangire, atuduganire imitwaro yacu imbere y'Imana. Imana imuhezagire. Yego, kuko ukuntu nari ngwaye n'ukuntu bambona, hari n'abavuga ati wengira nta kazoza kiwawe. Nukuri Imana yaramfashije. Nari ndwaye na estoma yarandya cane, nta bintu bigumye narya,
ariko vy'ukuri nayo nyene kubwo ugusenga uko umukozi w'Imana dusengera haraho ravuga ati hariho abantu barwaye stoma nibakire gukira naje naca mfata n'ukuri narakize nta manifestation numvise ariko narakize ibintu bigumye ndabirya nta kibazo na kimwe mfise mbere nikimenyamenya jewe nkiri muhira kuko ata bintu nakora namaze kumva bikunze bikagenda neza mu mubiri ubu naravuye mu gihugu c'amavukiro nagiye kurondera ubuzima mu mahanga kandi ibikorwa nkora ibikorwa vy'ingufu ndabikora vy'ukuri nkumva merewe neza mu mubiri rero ndashimiye Imana ko yangiriye neza kume n'ivyumvira mwijuru ndayihaye amashimwe hamwe n'umukozi w'Imana dusengera tatuze Kristo hamwe n'abapartenere bose bo muri Kanguka umwami abahezagire kandi abaho umugisha shalom. Yesu nashimwe bavandimwe ngira ngo nanjye shinge intahe yanjye babwire byiza Imana yankoreye binyuze mu kiganiro cya Kanguka. Ndi umumama w'imyaka 47 hashize ibyumweru 2 nagize uburwayi bw'itako ry'iburyo bimfata ku munsi wa mbere birambabaza cyane ndihangana ngira ngo biraza gushira bigejeje ku munsi wa kabiri numva rwose birakomeye ntangira gufata amakama ndayafata mu gitondo saa 6 nimugoroba bigeza ku munsi wa gatatu ndayafata amakama mu gitondo saa 6 numva ntacyo biri gutanga ahubwo birakara cyane biriyongera cyane ndababara mu gihe ndi gutekereza nti ngubu ndabyuka nsubira kwa muganga yenda barebe icyo bankorera ariko ububabare bwabaye bwinshi kugeza mu kirenge ntakibasha gutambuka ncumbagira noneho ngiye kuryama numva simbasha kurira igitanda mfata akamatera nkarambika hasi igitanda akamatera gato mbariho ndyama mfata Kanguka zarangiye ntangira kumva intahe z'abandi ntangira kumva nizeye mfashe kuri ryatako noneho bavandimwe Imana yankoreye igitangaza gikomeye nafasheho ndafataho n'ikiganza ndambikaho ikiganza nkomeza numva intahe ndangije nza gusinzira Kristo ataragera igihe cyo gusenga ariko mbabwiza ukuri ko nahise nkira bwabo babare bwose nakangutse mu saa 7 y'ijoro numva bwabo babare bwose bwashize rwose ndashima Imana cyane rero yankoreye igitangaza ndakira ntagombye kujya kwa muganga ariko nari mbabaye cyane kuko numvaga n'uburwayi budasobanutse kuko mu by'ukuri imiti nari nayifashe yasanzwe ndi karuma imitsi cyangwa n'ubundi bubabare ndashima Imana cyane rero yangiriye neza namwe mufashe gushima Imana kandi ndashimira umukozi w'Imana Chris udusengera twese atatuzi abantu b'isi bose ndashimira na groupe yose ya Kanguka ifasha kugira ngo iki kiganiro twese kibashe kutugeraho shalom. Shalom, Yesu nahimbazwe cyane umuryango wa Kanguka ego nanje ndumwe mu muryango wa Kanguka narishimye kuza gushinga intahe vuga ivy'Imana yankoreye ni byinshi sinabirondora ngo ndabimare ariko ndashima Imana kuco yarayinkoreye naringize iminsi mbabara mu ifyigo babara cyane babara bimwe bitagira uko bingana fise ububabare bwinshi ndyamye nkaryama ku matera sinaronka itiro kuko nababara rwose naca ndayiva ko nkaryama ku itapi nkaryamira rwa ruhande nyene nkumva ko noronka amahoro nkabona gusinzira hari hageze kuri etape yaho mvyuka naduze ukuguru nkumva ndababaye bwaje bisaba ko ntakuduza rwose ncumbagira nari mfise ububabare burenze nari mbabaye cyane gusa rimwe nari narigeze kuja kwa muganga abantu bifitigo imiti ndayifata ariko ntaco byatanze mpitamo gusenga
Ego rero iyi minsi ryari rigize iminsi numva mbabara cyane, kandi siniyumvira yuko ari ifyigo komutere, kuko ivyo bintu vyimuka bikaja mu nda nkavyumvira mu kuguru, kandi muri rya fyigo mu kanya vyimutse naca numva muri rya fyigo ndose amahoro. Mugabo nko mw'ijoro bikaca bitorokana gaca vyirunda muri nyafyigo mu kuboko kw'ububafu, nyene bikanga ko mvuga ngo nshikane, nkumva umengo nyene ndijene ukuntu. Nko nacenja muri Ashure ndashariza amakanguka yo muri 2018, kanguka nashikiyeko ya 2018 niyo novuga ko noba naraguhokeyemo, ko narafashe ndafata aho mbabara ndasenga ntangura kuhagurwa, ndahagurwa ariko ntaco nabashije gusohora. Yego bwarakeye numva ububabare bwinsheshe noneho buriyongera, ubwo amadugira araduga buriyongera kabisa, ariko ndavuga ati niryo rya nyuma n'Imana iriko irankiza, kuko ububabare amadorere numva n'Imana iriko irambohora. Hageze ejo ku mugoroba numva byose vyaheze, numva n'amahoro, n'ubu ndamahoro n'ukuri meze neza ndashima. Indi ntahigira kabiri, narabonye igitangaza mwikanguka, umuvyeyi wanje yaragwaye kuko ntituri kumwe, ari mu Burundi nanje ndi mu mahanga, bisaba ko ashobora kumuvuza, ariko arambwira ngo n'ubundi ngo aho bambariye ko ashobora kumvura ngo vyanse ngo bazoca bantransfera hanze. Ndavuga ati none ivyo bigwara ni biki? Arambwira yuko ari amaraso acafu yarimo umucafu, kandi ngo n'imitsi yo mu mutima ngo yarazivye, yahorana ibizunguzungu bidacika. Umuvyeyi ntiyaragisha gusenga, ntiyaragigenda ahantu ashobora kugenda n'iminota 3, yari umuntu wo ngaho muhira, naho umuntu yari yimenyereye kwikorera utwiwe, urumva ko vyari bigoye cane. Namubwira ati rero wewe fata akanguka, ayo mahera washaka kuja kwivuza ko jewe ndumva umenga ivyo bintu ntibisobanutse, nta ni telefone yari afise, bica bisaba ko namugura telefone ashamushiramo kanguka, mwati fata akanguka nanje ngira ndagusengera. Haje wa gatandatu namufatira ndamusengera, nukuri nagiye numva bukeye bambwira ko yagiye kuri eglise, kandi yagiyeyo n'amahoro, agendayo n'amaguru, kuko kuri eglise hari agatambuko, bambwira yuko yashitseho n'amaguru ameze neza, ibizunguzungu vyahagaze. Ndamubaza ati none bamumerewe gute? Ibizunguzungu vyaheze, numva neza neza. Aho ndavuga ati shimwa Yesu. Uhereye ico gihe umuvyeyi ntiyasubiriye kumva arwaye, ko abaganga bo bari bamubwiye ati kandi kubwo n'imitsi yazivye amaraso, kandi n'ubwo acafuye afise umurindi munini, ariruka cane, azohava yirukira mu mutima, usanga urapfuye. Ndavuga ati ryo n'iterabwoba rya Satani, ntakinanira Imana, reka dusenge Imana izogukiza. Umva ayo maraso nta muti yigeze afata, n'iyo mitsi yari bavuga ko yazivye ntabwo yigeze afata imiti yavyo. Rero uwo muvyeyi arakomeye, nanje ndamahoro ndashima. Ivyo vyose nabiboneye muri kanguka, n'ukuri muri kanguka hari Imana, muri kanguka yemwe nta kuntu bivuga, irandera uko bugenda uko bwije, intahe z'abandi ziramfasha, inyigisho za buri munsi ziramfasha. Nukuri Imana ihezagira umukozi w'Imana Chris atwigisha, ihezagira abapartenere bakanguka, ibahezagire, ihezagire umuryango wiwe, ndetse ihezagire n'umufasha wiwe amuha umwanya kugira ngo adusengere atatuzi. Rero Imana ihezagire umufasha wiwe. Nuko murakoze, yari ntahe yanje. Amen. Shalom abakozi b'Imana, nashaka gushinga intahe ku mukozi w'Imana Chris adusengera atatuzi. Ego nanjye nshaka gushima Imana, nukuri Imana imuhezagire. Jewe ihikanguka nayihawe n'umukobwa akuri no muri Saudiya w'umugenzi, kubera nagumye ngwaragurika ingwara zidahera. Ndamubwira ati nukuri zenguma ngwaragurika ku kazi ntibigenda neza. Ashara avuga ati reka ndaguhe kanguka, ashara yimpa. Amaze kuyimpa je ntangura kuza ndasenga, numviriza audio, numviriza intahe, sengana n'umukozi w'Imana Chris adusengera atatuzi. Nukuri bantu b'Imana, umukozi w'Imana, nukuri ndashima Imana ndayishimiye cyane. Nari ngwaye estoma yari indembeje. Iyo estoma aravuga ati hari abantu bagwaye estoma, Imana irabakiziza. Nandi ndavuga ati wone jewe ca ndacakira. Nari ngwaye estoma ku kazi, umugore n'umugabo barantuka, buri kanya umugore n'umugabo bakantuka ijoro n'umurango, ntadukana mbere bangurira, ntaduhuzu bampa,
nambara ibihuzu nyene narayimesura mu jonka yambara mukubu ndashima Imana ko bamuduhuzu ndashima Imana ko batakintuka yego nukuri ndashima Imana yamve gushima kwanje umwama muhezagire cyane nukuri nakize estoma yari ndembeje nta muti n'umwe ntari bwamwe naraza kwa muganga imiti yose bandangira hamwe nukuri noneho wamenga ndayigarukanye Mwenye muti noneho wamenga noneho ndayizuwe muga kuva aho nango yo gusengerana n'umukozi w'Imana Kristo nukuri hadusengera nukuri ndashima Imana narakize estoma ubu ndi muzima nta estoma ntigwaye narakize umwama abahezagire nukuri abumvise gushima kwanje Imana yumve gushima kwanje kandi murakoze Shalom nagira nshaka gushima Imana mvuga ibyiza Imana yankoreye mvuga ibitangaza Imana yankoreye jewe kera sinemera kanguka bigitangura barambwira ngo uzozumviza kanguka niho ngatekana ariko mu nyuma muri 2010 niho natanguye kumva abantu bayumviriza ntange ndatangura numva biratanguye kunyenteresa numva biratanguye kunjohera hama ndatangura nyine nkaza nsengera muri kanguka muga bisanzwe uyu munsi numvirije ejo sinumvirize gabo haragira igihe numva ndabikunze haragira igihe atamusi numwe ntumviriza kanguka hama rero byarashitse jewe ndagwara ibintu ku maguru ivyo bintu bikamfata hejuru ku birenge bikanje ndagenda kwa muganga barapfura biranka barampa imiti biranka hama umunsi umwe bigira ku dermatologue arambwira ngo ntuzisubire kwambara ibirato ngubwo n'uburima ndavuga none muganga urimo ufata ngaha hejuru ku birenge ngo ubufata ngo aho bushaka ngo ntuzisubire kwambara ibirato ngo uzogenda wambaye ibirato ikamba mbiri ku kazi ndavuga muganga je ngenda ku kazi nambaye ikamba mbiri ntiyakwere ntije akazi nkora ntibomyemera ko nambara ikamba mbiri ngo basinga ibirato ngo uzoze ubyambara ngo wambarane n'amashesheti en coton gakozwe mu ipampa ndavuga ati je nta kirato noshiramo ishesheti muganga jewe n'ukuri birashaka bizokire canke bireke ariko ndazi ko umwami Yesu azonkiza ngo nivyo rero ngo reka ndakwandikira uyu muti ngo ukabona ngo wansi ngo nta wundi buhinga ndavuga ati ntiwandike ati ariko ndazi ko nzokira aranyandikira umuti ndawusiga ariko biranka ivyo bintu nabigoye kuva muri 2016 rero ivyo bintu byakunda kumfata iyo hageze igihe cy'imvura muki bikagenda ariko imvura itasuye jewe imvura igira itasure narabimenya kubera ayo maguru yanje bamwe bakambwira ngo ni hasima yo kurukoba bocisi ndabimenye ko abaganga bari bambwiye cyari byanse kwa muganga hama ndaguma ngaho nkazafata nkabisengera uyu munsi nasenze ibyo zaretse ngo masenga senga kuva 2016 sinari bwamenye no gusengera muri kanguka muri 2016 mugandi bikaye ko jiwe natanguye neza gusengera muri kanguka mu 2019 2020 gucyo naho nyine nasenga ibibayabaye ariko harageze igihe nyene ndayikunda kanguka ndashimika nkaza ndabisengera mu mwaka ugahe rundi ugatangura umwaka ugahe rundi ugatangura hama muri 2024 niho nabona imvura nta kintu numvise ndagatoya tikambanze nikawushe ndabe kubera hari izuba reka ndindira imvura izotasure mbona imvura iratasuye irasubiriye kuko sinamenye igihe byagiye nagiye kwiroturuva narakize n'umubiri wari warahindutse igikoba kirahinduka ku birenge no maguru yose ibirenge nyine narasigaye ngira n'isoni zo kwambara ibirato kuko bitafuka hose naragenda mu abantu bakandaba ku maguru kuko byari byagiye ibintu ku maguru ibintu by'ikibiri kimeze ukuntu kirabura kimeze nabi cyose inzi ukuntu byari bimeze abantu barandaba bagakoma induru ngo yo ngo wabaye iki ngo warahiye ntikandi je sinahiye byarizanye yo abantu nyine bambona ku maguru nasigaye ngira n'isoni zo kwambara ibirato bitafuka neza hose urumva byashaka nambara nk'ibirato bifuka hose kugira ntiyayire umuntu abone ikirenge cyanjye ariko ntivyakunda nari yakiriye nyene ndiyakira ndagumuko nyene gushikaho rero nagiye kwirotuva muri 2024 ashindabure ku mwaka wose urandavuga ati genzo singa intambunye kandi imvura isubiye kutasura sindabibona none bantu b'Imana ndashimira Imana ibyo bintu byarakize nagwara ubiribiri gwari rumeze nk'umubiri w'igikere byaraheze
byari haje kuri biscatrice nari ntango kuzane nari yagaza nkabona hatango kuzaharaza ibisebe amaraso ariko ubu akabiri kameze neza byaraheze neza sinakubwira igihe byahereye ariko ndashimira Imana kandi nta na manifestation nigeze ngira niko ndasengera muri kanguka oya niro turuvyo bintu Imana yarabinkijije abaganga bari bampebuje barampebuza pe ngo nimpewe kwambara ibirato nze nambara ikamambira no kukazi ngo cyangwa nze nambara ibirato mushira mu mushesheti abantu bimana mwemwe kwambara ari umudamu kwera ikirato nta ferme wo cyambara ugashyira mu shesheti oya kameme hari ibirato bija mu shesheti nibitaja mu mashesheti nawe ntu rero muganga cyangwa ati muganga agenda azi ko nzokira none Imana yarabikoze narakize kweri icyubaro kibiki Imana kweri Imana nimushobora byose ntacyo yinanira byose birashoboka imbere y'uhoraho imbere yandiho byose birashoboka narabona ikiganza cyandiho shalom iyo ni ntahe yanje murakoze abanyumvije mwese umwami Yesu abishure nkuko nanje yanyishuye Shalom bakunzi bakanguka ndabasuhuje muraho nanje ndaho meze neza ariko nje gushima Imana ku byiza Imana yankoreye jewe nari mu bihugu by'Abarabu ariko nahise ikibazo cyo kutajya mu mihango nyibaza ivyari byo nkabana nino banaraciye kuvyara no bavyo babimeze gute ariko nkabaza bagenzi banje ho kumumuriza n'abakambira ngo ufise indano kuduhisha turaraba neza tukukurikirane n'utuyikorore ariko jewe nkumva gahinda mu mutima nkaribwa cyane naranywa amazi menshi narifuta nkanwa amazi nyibaza yo bari imyandiri muri jewe ariko uko ndayanywa ariko nja mu twite ku mwanda muto mu nyuma yaho kanguka nari ndayifite nyine sinaronka n'umwanya wo kuyumviriza bitewe nyine n'akazi nkora ariko mwijoro mvuze ngo yumvirize nkisanga nasinziriye ariko umunsi umwe ndayumviriza numviriza inyigisho n'amasengesho haraza ibintu bidundura munsi y'umukondo nyine numva ndababara numva umugongo imisonga mu mugongo biranka ko njyama biranka ko nicara ndavuga ati Imana hari igihe hari ikintu uba uri kunkorera mu buzima haciye iminsi ibiri nyine numva ibimenyetso byo kujya mu mihango ndava mu kazi ndaje muri douche ndiraba wapi ariko nkabona impinduka niravye nkabona haza ibintu byeragurika ndavuga ati Imana nije kwera ugirire neza mu masaha 8 ashize ivyo bimenyetso bije ngiye kuyisanga kuyibona mbona nabigiyemo rero ndashima Imana ko Imana yansubije ibihe vyanje mu by'ukuri umuntu umukobwa atakibaza kwaje mu mihango umunsi w'iminsi 2 gahera abafise umutima uhangayitse yibaza byinshi yidodomba ariko ndashima Imana ko yankijije ikindi naco nshimira Imana n'uyu munsi Imana yagiye kungirira ibitangaza nari numva mu gitondo navyutse numva umugongo ntunama nticara ariko akazi nkaguma nkora akazi nshinyirije Mana ndabwira Imana ati Imana ibi nibiki aho nica nigorora aho makazi nigorora ariko mu gisoja akazi nje ngaho gusenga ndogura kanguka kwa gatandatu Imana ingiriye ibitangaza wa mugongo wose harajundura mvutura kiduka ndyamye nukuri nabyutse numva umugongo umeze neza numva ndiko ndabiguye Mana yabwa icyubahiro iri hose yumve ko ndayishimiye Imana iratugirira neza turi mu bihugu by'Abarabu biratugora cyane bivanye n'ubuzi tuba dukora ubuzi burenze ariko Imana ikaturinda iratworohereza ikadukiza rero ndashimiye Imana abadusengera bose Kristo ndamushimiye n'umuryango wiwe reka n'abantu bose bagize kanguka nabo nyine ndabashimiye Imana ibahe umugisha shalom shalom ndashimiye Imana ndashaka kugira mushobore gushingira Imana igeze yankoreye biciye muri kanguka bagomba gushimira Imana ngene yankijije samedi heze nari ndwaye ukuboko ari bande ya coude avant-bras nari ndwaye mbabara mfise umubabaro hama umukozi Imana aravuga cyari umuntu ababara ngaha ari bande ya coude avant-bras Imana yaramukijije afise amadouleur ubwo nyene ndiko ndasenga nje gusenga canumva ibibari iraheze rero nashimiye Imana ko
Imana yantabaye kankiza agomba gushima Imana kandi uyo munsi nyene kuri abisa amadoleur nga ku rubavu rw'ibubamfu ari mbabara cane nawe nyene arahavuga ko ari umuntu ababara mu rubavu rubamfu hama shacha aravuga ngo hariho na manifestation ngo iri kuraba kandi byari kubiri manifesta kuna guma nduri imibe nagomba gushimira Imana ko Imana yacinkiza vraiment naratuze imibe myinshi vaho hantu nyene mva ndabohotse kabisa ndashimira Imana ko Imana yankijije kabisa nacyo ngo amadoleur aheze ngomba gushimira Imana rero itangaza Imana yankoreye ni kenshi Imana inkeza muri kanguka mugabo ndasabye imbabazi kuko ni gakesi shinga intahe ariko ubu nuvume ngo noshingira intahe Imana byize Imana inkorera amikore itangaza muri kanguka nama nakize kenshi Imana inkiza nagomba gushingira intahe Imana ndashimira Imana kandi ku mukozi w'Imana kesi na equipe yakanguka Imana ibahezagire kandi Imana ibahe umugisha kandi Imana bakomeze ba fortifier kandi bazigame bakingire ngire na ministeri yakanguka Yesu ashimwe kingire n'umuryango wa Kristo n'imiryango yabo bari kumwe ba partenaire bakanguka Imana bazigame kandi bakomeze Yesu ahabwe icubahiro amen.